Yesu Kristo. Imana ibahezagire cyane, mwagize neza kuza mu ngoro y'Imana muri uyu mwanya wo gusangira amajambo y'Imana, araca mu ndirimbo, araca mu gusoma Bibiliya, dushishikaye twakira ijambo ry'Imana kandi abarindira bagira neza ku ndirimbo ziba zirimo ubutumwa bwiza. Hanyuma dusome hajya mwikete Paulo yandikiye Abaroma, mwikete Paulo yandikiye Abaroma igice ca mbere, mwikete Paulo yandikiye Abaroma igice ca mbere, turasoma ya murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17. Some mu izina rya Yesu. Ubutumwa icarico, ubutumwa bwiza ni mu ntera isoni, kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri ubwo ariho ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa, weshwa no kwizera ukagwiza ukwizera, nuko byanditswe ngo umugororotsi azoreshwaho no kwizera. Imana nishimwe. Ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza Paulo ariko arashinga intara, ko twarinda indirimbo iri mu ndirimbo zo gushinga intara, ariko arashingira intara ubutumwa bwiza, avuga ko butamutera isoni kuko ari ubushobozi bw'Imana, kuko ikete cyangwa igicete cyandikwa Abaroma kivuga cyane ku butumwa bwiza, ubutumwa bwiza bwo kuvuga Yesu n'agakiza yaduteguriye, icyo Imana yakoze, agakiza Imana yaduteguriye gahabwa uwizera wese, agatsindanishirizwa, agahabwa ukugororoka kuva ku kwizera. Imana nishimwe. Rero Paulo avuga ko ubutumwa bwiza budutera isoni na gatoya, kuko kuva kera icyo gihe kwaba ari nko kumenyesha ko hashitse umuntu akomeye cyane, nk'umuhamperere, nk'umwami w'abami agomba kugendera ahantu. Iyo yahawe intsinzi ikomeye cyane, cyane n'umukuru w'ingabo aje ahantu guteguza ko azohaza, bwaba ari ubutumwa bwiza, tubivuze mu ntahuro isanzwe. Ariko kandi na Yesu Kristo atugendera, yanesheje urupfu na kuzimu, yapfuye akazuka, apfiriye ibyaha byacu. Rero n'uwo niwe ubutumwa bwiza bwose buhagazeko. No munsi yicaye ibyo bwa Data, twiteze ko azogaruka kutujana. Ubwo nibwo butumwa bwiza, ko Yesu adukunze akadupfira, nk'uko mwamaze kubiririmba, akaducungura. Igihe cya Paulo mu bwami bw'Abaroma ntibyaba byoroshe na gatoya kuba umukristo, gushingira intahe Yesu, kuko umwami w'Abaroma yashaka ngo abe ariwe asengwa, ko ariwe mwami wenyine, ko bamwosereza imibavu, bamuha icubahiro. Abakristo nabo bavuga ko Yesu ariwe mwami. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu ko ariwe mwami, ko ariwe basenga, ko iryo zina bokwemera guhamwa no kwicwa bazira iryo zina. Rero Paulo aca ashinga intahe mu kuhagarara ubutumwa bwiza, akavuga imbere y'ibindi byose, akavuga ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni, kuko ari ubushobozi bw'Imana, buzanira umuntu wese agakiza.
yari yiteguye kubushika nawe utaravugwa hose, gushika no ku mpera y'isi. Bavuze ku mpera y'isi rero ni ukuvuga ahari hazwi ico gihe. Uramubona azunguruka Aziya yose, yaherereye Yerusalemu akagenda Aziya ntoya, akabandanya i Burayi, aho hose gushika no ku mpera y'Uburayi, aho babona ko ari kure. Hariya muri za Esupanye naho yarifuza kuhashika ahavuge ubutumwa bwiza. Abanga ubutumwa bwiza ntiboneye isoni, kuko ari ubushobozi bw'Imana. Imana idufashe umuntu ntagire isoni z'ubutumwa bwiza. Kubw'isoni abantu barashaka gukora ibyaha, ugasanga baratinye icyubahiro c'abantu, canke baratinye kuheba inyungu zabo, ugasanga ntibariko baraha icubahiro Kristo yari akwiriye. Ariko ubutumwa bwiza ntibudutera isoni, kuko ni ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Yesu hajya mu butumwa bwiza nitunda kujayo bwa Matayo, hajya mu gice ca 10 ku murongo wa 32-34, avuga ngo uwo bizotera isoni kunyemera imbere ya Data, ngo nanje imbere y'abantu. Uwo bizotera isoni kunyemera imbere y'abantu, ngo nanje bizontera isoni kumwemera imbere ya Data n'abamarayika. Imana idufashe ntihagire umuntu yoterwa isoni no gushingira intahe Yesu, haba ku kazi, haba imbere y'umubakanye, haba imbere y'abahambaye. Ukwiye gushingira intahe Yesu umuntu atagira isoni, kuko hari impamvu umuntu atagira isoni na gatoya. Imana nishimwe. Hajya yandikiye ikete rya mbere Abikorino mu gice ca mbere ku murongo wa 18, turashobora kujayo. Mu gice ca mbere cyandikiwe Abikorino mu gice ca mbere dore hajya ku murongo wa 18, havuga ngo ubushobozi bw'umusaraba, kuko ijambo ry'umusaraba kubabona ari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni ubushobozi bw'Imana. Ko handitswe ngo nzobona ubwenge bw'abanyabwenge no gutahura kw'abahinga nzobuhindura ubusa. Umunyabwenge ari hehe? Umwanditsi ari hehe? Umunyabihari wo muri kino gihe ari hehe? Mbega Imana ntiyahinduye ubupfu ubwenge bw'iyi si? Kuko naho ubwenge bw'Imana bwageze yuko ab'isi batazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana. Imana yahimbawe gukirisha abayizera ubupfu bw'ibyigishwa, kuko Abayuda basaba ibimenyetso, Abagiriki barondera ubwenge, ariko tweho tubabarira ibya Kristo y'abantu. Ubu ku Bayuda n'ikigwisha, ku banyamahanga n'ubupfu, ariko ku bahamagarwa b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ubushobozi bw'Imana, kandi ni ubwenge bw'Imana. Kuko upfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi n'intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi. Ntiduterwa isoni n'ubutumwa bwiza, kuko ari ubushobozi bw'Imana. Twirata umusaraba, kuko ari ubushobozi bw'Imana. Uyu musaraba wadukijije ibyaha, ushobora kutwubahiriza imbere y'ubushobozi bwa Satani, kubw'intsinzi yabonetse ku musaraba. Ntitugire isoni z'umusaraba. Bavuze ngo umuntu umwe yizera iby'amareba cyane, hanyuma aza gutera umukristo amwereka ibintu byiwe akoresha, kandi yari amareba akomeye. Murazi na ya mareba y'Abanyegiputa imbere ya Mose, ariko Mose yari afise inkoni irimo ubushobozi. Imana nishimwe, kuko murazi bakoze amareba yabo ntiyegera ubushobozi bwa Mose. Murazi ko Mose yatereye inkoni hasi, ya nkoni yitwaza yahawe
maze igahinduka inzoka. Abanyamareba bagerageza kubigeza, ariko nubwo zahindutse inzoka, inkoni zabo zahindutse inzoka, inkoni ya Mose yaciye inzoka ya Mose yaciye izimira zose. Mana nishimye. Kandi Mose yongera kurambika ukuboko, afata ya nzoka, ihinduka inkoni mu maboko yiwe. Hanyuma wa munyamareba nariko ndababwira ngo agerageza kugira amareba yiwe, hanyuma yibaza ngo umukristo ntahava. Ariko umukristo icyo yakoze, yaririmbye izina rya Yesu ko ari umwami, ko yanesheje, ko ari muzima. Mana nishimye. Uvuga izina rya Yesu gusa, kuko ntibitera isoni. Urazi ubushobozi bw'Imana. Numva ibyakurikiye ku munyamareba ko yakukumbye hasi, impwemu mbi zikamugirira nabi, zikamukubita, ariko kandi yabonye ko izina rya Yesu ari izina rikuru cyane. Cyo gituma dutera isoni. No mu bintu bikomeye nibyo dutera isoni, n'ubushobozi bw'Imana. Hariho abanyabwenge, hariho abanyabihari. Icyo gihe hariho abanyabwenge bakomeye, abafilozofe, ariko ubutumwa bwiza Pawulo yavuga ngo ntibumutere isoni imbere y'abahanga abanyabwenge. Abona ko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Ariko ubwo bwenge bw'abantu nta n'umwe ashobora gukizwa n'ubwenge bw'umuntu. Reka hariho n'ibyo bakora byakenge k'umuntu, wamenga bifise ishusho y'ubwenge, ariko ari ubupfu bidashobora kuzana agakiza. Ariko Kristo yabambwe mu izina ryiwe twahawe kwihana no guharirwa ibyaha. Itunda kujanya muri Luka 24 ku murongo wa 47, kuko mu izina ryiwe ariho twahawe ubutumwa bwiza uvuga kwihana no guharirwa ibyaha byacu, bikatuzanira agakiza. Kuko nta kindi gishobora koza icyaha, nta kindi gishobora gukuraho icyaha atari amaraso ya Yesu wenyine. Naho udashobora kuduharira ibyaha atari Yesu wenyine. Imana idufashe. Turabona ubwenge bw'abantu hajya mu cete cya mbere cyandikiwe Timoteyo. Tujeyo icete cya mbere cyandikiwe Timoteyo 4 umurongo wa 6 n'uw'indwi. Niwibutsa bene data ibyo, uzobona umukozi mwiza wa Kristo Yesu yarerewe mu majambo y'ukwizerwa nayo inyigisho nziza wakurikiye. Ariko imigani ihumanya n'iy'abakecuru ntuyemere, wimenyereze kubaha Imana. Imana idufashe. Hariho imigani y'ibinyoma idajanye na gatonya n'ukuri k'ubutumwa bwiza. Igaha basobanura mu Kigiriki ngo ko amajambo bita amite mutos. Ijambo risobanurwa inkuru z'ibintu bitabayeho ariko ziyumviriwe n'akenge ngo k'abantu. Urumva ni inkuru zitabayeho kandi abantu barazikunda bakazishira ku mutima, ariko arakengutsa k'abantu bidashobora gukiza abantu na gatoya. Ariko ubutumwa twahawe ni ubutumwa bushobora gukiza rwose utadutera isoni. Mu minsi y'erezo hazoboneka abantu biziba amatwi ngo ntibumvirize ukuri, bakarondera ibibanezereza byabo. Ahandi naho hajya Tito 1 ku murongo wa 4 turashobora kuharaba.
Tito rimwe ku murongo wa kane. Tito rimwe ku murongo wa kane. Tito rimwe ku murongo wa 14 mumbabarire. Ku murongo wa 14, ntibashire imitima ku migani y'ibinyoma y'abayuda no ku byagezwe by'abantu batera ibitugu ukuri. Imana idufashe twebwe twizeye ubutumwa bwiza ko tuzi yuko ari ukuri, ari ijambo ry'ukuri, ariko hari abatera ibitugu ukuri, bakunda imigani ishigikira ibyaha. Hari imigani ishigikira ibyaha, ngo utabeshe ntasumira umwana, umugabo n'utuwe n'utw'abandi. Aho ni mu Burundi, kandi ahantu hose usanga hariho abishimikiza imigani y'ibinyoma cyangwa batera ibitugu ukuri. Ukuri kuvuga ngo umuntu akora ibyiwe, atungwe n'ibivuye mu maboko yiwe. Imana idufashe. Ukuri kuvuga ko Imana izoduhezagira tudaciye mu kubesha. Ikinyoma ko ari kinyoma, ko tuzi isoko yayo ko ari Satani se w'ibinyoma. Cyo gituma ubutumwa bwiza ukuri tudagutera isoni, bitwogutera ibitugu, ariko ukuri tukumira ko tubazi ko ariko kudukiza. Imana idufashe. Imana idufashe. Amajambo y'Imana aboneka ari ubushobozi bw'Imana. Kristo yatwishuriye ari umunyabushobozi. Imana idufashe. None ni kubera iki ubutumwa bwiza butodutera isoni? Ni kubera iki ubutumwa bwiza butodutera isoni? Imana idufashe. Ni kubera iki ubutumwa bwiza dusoma ngo ni ubutumwa bwiza bw'amahoro? Ubutumwa bwiza bw'amahoro. Imana idufashe. Ubutumwa bwiza bw'amahoro nka bwa bundi Yesu yavuga kwa Korneliyo, ariko arababwira hajya mu gice ca 10 mu byakozwe n'intumwa ingene yaje avuga ubutumwa bwiza bw'amahoro, abohora abo bose Satani yagiriye nabi, yabujije amahoro, atwaza amanyama. Twasome mu byakozwe n'intumwa 10, mu byakozwe n'intumwa 10 hajya ku murongo wa 30. Ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 10 dusome. Turabona Petero aja kwa Korneliyo ahavuga ubutumwa bwiza. Ajya ku murongo wa 34, ku murongo wa 37, iryo jambo mwebwe murarizi ryamamaye Yudaya hose, litanguriye i Galilaya inyuma y'ubatizo wa Yohana yigishije, livuga ibya Yesu Munyanazareti ingene Imana yamusitseko mwene yera n'ubushobozi, akagenda agirira abantu neza, agakiza bose Satani atwaza amanyama, kuko Imana ari kumwe nawe. Natwe turi byabona byo gushingira intaye ibyo. Twahereye kuri 37, ijambo Imana yatumye kuri Isirayeli kugisha Yesu ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ubutumwa bwiza bw'amahoro niwe mwami wa bose, agenda agira neza abo Satani yabujije amahoro, yagiriye nabi, atwaza ituntu n'ubuja, ashitse mu buja, awe yagize imbohe arababohora, akabaha amahoro. Usome mu Efeso 2 kuri 14 na 17, agakwesa ayo mahoro yacu, kandi ko abari hafi ku murongo wa 17 n'abari kure bose yababwiye amahoro. Rero icyo cyo dutera
kutagira isoni z'ubutumwa bwiza, kuko ni ubutumwa bw'amahoro. Cyo ahantu hose mu mashengero ya Pentekote y'Akagera hakavugwa ubutumwa bwo kwiyana bwo kubohora abantu, kandi ko buvugwa ubutumwa buzanira abantu amahoro. Imana idufashe, ubutumwa bw'amahoro. Ikindi nuko ari ubutumwa buhesha abantu agakiza, twamaze kubivuga, kuko Yesu yinjiye mu isinagoge, bamuhaye umuzingo w'igitabo, yabonye hajya ahantu handitswe, usomye Luka 4:18, ngo mwene wora hari kuri jewe kugira ngo mbwira aboro ubutumwa bwiza, mbohore ababoshwe, ngirire neza abanywagutse imitima, abababaye mu mitima, abantu b'imbohe babohowe, bemerwe n'Uhoraho, babone umwaka wo kwemerwa n'Uhoraho, umwaka w'ubuntu, ko buserutse umwaka w'agakiza. Imana idufashe, ubutumwa buzanira umuntu wese agakiza, gukira indwara, kuko abarindwa kuko barekugwa, n'ababoshwe bashobora kuba baboshwe mu buryo bwinshi n'indwara, baboshwe n'abadayimoni cyangwa bari mu ngorane n'amadanje, ariko abo bose baratabagwa, babona ubuntu bwo kubatabara. Kwita byose ari gutabagwa biciye mu kwihana. Abantu bagendera mu kuborerwa, bagendera mu busambanyi, mu benshi bagatabarwa, bakabona agakiza. Icya kabiri ni ubutumwa bwiza bwuzuza abantu n'Imana. Ibyo biri mu bidutera kutagira isoni z'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwuzuza abantu n'Imana ni ubutumwa bw'umwuzuzo. Imana yatugize intumwa mu gishingo cya Kristo, cyo gituma tutagira isoni z'ubutumwa bwiza. Mu Gifaransa ni les ambassadeurs de Christ, intumwa mu gishingo cya Kristo, kwerekana Kristo yuzuza abantu n'Imana, ubutumwa bw'umwuzuzo. Ahandi tubona ngo n'ubu butumwa bwiza, ubwo Pawulo yavuze ko yacikiye umukozi, mu Gifaransa ni ministre de l'Evangile, umukozi w'ubutumwa bwiza. Turabakozi b'ishengero ni byiza, ariko umuntu yoshaka kuba umukozi w'idini ugasanga n'ahantu hatigishwa ukuri kose mu madini amwe, ariko ubaye umukozi w'ubutumwa bwiza butagutera isoni, ukuri ntigutera isoni, woshinga intahe ukemera ko utari umukozi w'idini, imbere ya byose uri umukozi w'ubutumwa bwiza, ahagarariye ubutumwa bwiza, ahagarariye ukuri k'ubutumwa bwiza. Imana idufashe. Turabajya muri Kolosayi 1:23 n'umurongo wa 27. Ubutumwa bwiza ntibudutera isoni, kuko butera ibyizigiro. Imana nishimye, butera ibyizigiro. Ahantu ubutumwa bwiza bwashitse, bwahinduye ibintu, abakene Imana irabaduza bavuye mu byaha, irabatungisha bahezagira, abanyabyaha barahinduka babakozi b'Imana. Abantu bakora bizigiye kuzohabwa imbere kubwo ibyizigiro. Imana nishimye. Ari Kolosayi 1:23 no 27 havuga, asangwa muhora mwizeye, mushinzwe neza, mutanyiganyiga, mudatirimuka mu byizigiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise, bwavuzwe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru, ubwo jewe Pawulo nacikiye umukozi. Imana nishimwe. Ubutumwa bwiza butera ibyizigiro, abagwaye babaronka ibyizigiro, hari n'ucubona Imana imuhagurukije kubw'isezerano, tuzambika ibiganza ku bagwaye bakire, yizeye ijambo ry'Imana.
n'ubivuga biracamuguruka, abasazi baracakira, abagwaye indwara zirakira, Yesu aracazikiza. Imana nishimwe, kuko ubutumwa bwiza ntibutetereza, butera ivyizigiro. Imana ishobora gukora ico yasezeranye. Bataronsa abana, Imana ikabaha kuvyara. Imana nishimwe, basenge bizeye ubutumwa bwiza ntibubesha ntibutetereza, ntibazokorwa n'isoni, kuko butera ivyizigiro. Ubutumwa bwiza butera ivyizigiro. Imana nishimwe. Ubutumwa bwiza ntibutera isoni, wokwemera no kubupfira no kubuzira, kuko budatera isoni na gatonya. Ubutumwa bwiza butera ivyizigiro, burimo no guhumuriza abantu. Yesaya yavuze ngiki ku 52 ku murongo w'indwi. Tuhasome Yesaya 52 ku murongo w'indwi. Yesaya 52 ku murongo w'indwi havuga, erega ibirenge by'uwuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru nziza z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabarira Siyoni ati, Imana yawe iri ku ngoma cyangwa iri ku nganji. Imana nishimwe. Ubutumwa bwiza ntibutera isoni, kuko Imana yacu iri ku ngoma. Ubutumwa bwiza bwereka abantu ngo bw'iyi Imana yabo iyo mwari mwiteze ikabakiza. Ubutumwa bwiza bwo guhumuriza, buvuga iby'amahoro. No munsi hari ubuvuga ibyo guca ivutu abantu bifuza ibibi ngo bishike ku bantu, nkaho kwifuza ngo bapfe, Imana ibahane. Ariko ubutumwa bwiza nubwira abantu ko hari Imana y'imbabazi, ko bihanye bababarira, ko igomba kubagirira ubuntu, ko ari inyembabazi, ko ari berekana inzira y'ibyiza. Imana nishimye, atari inzira y'ibibi. Imana idufashe. Rero ngo hariho n'ababa barakomeretse mu mitima, twarabyumvise, banywagutse mu mitima kubera ibyo tuba twaraciyemo, iby'intambara, ibintu bikomeye abantu bagendana mu mitima. Ubutumwa bwiza ntibuteye isoni na gato, burakiza n'ibikomere byo mu mutima, bigahumuriza umuntu, bikamuha amahoro, bikamuha agakiza, bikamuremesha. Imana idufashe. Rero cyanyuma nuko hari ikibazo ku muntu ubutumwa bwiza butera isoni, ugasanga ntiyizera ubutumwa bwiza, kandi hari ingaruka zikomeye cyane ku muntu akengereye ubutumwa bwiza ntabuhe ikibanza, kuko murazi ko ngo bamwe bazokwiziba amatwi ntibumve ukuri k'ubutumwa bwiza, bagakunda ahantu bigisha ibyo kubahumuriza. Imana idufashe. Umwigisha umwe ahantu kanaka yavuze ngo abantu ngo bakwiye kuzomuha akayoga, ko ababwira ko ngo bazoronka uguharirwa ibyaha no gutunganywa bamaze gupfa, ngo kuko basenze ngo niko Yesu ngo acamanukayo ngo agiye ngo guhara ibyaha byabo. Iyo ni inyigisho y'ubuzimire, ko nta kwihana kuriho inyuma y'urupfu, nta kuja gutunganywa mu mutima. Umuntu atunganya akiri muzima. Imana nishimwe. Urumva umuntu agisaba n'akayoga ko abantu bazomushimira, nuko ahumuriza abanyabyaha. Imana idufashe. Ariko dukwiye kwihana, tukamenya neza ubutumwa twakiriye buvuga ko utuzanira agakiza, mugana agakiza kariho inyuma y'urupfu. Umuntu akwiye kwama yiteguye, sibyo barebe ko turabona Yesu ariko arabivuga kuri wa mugani w'umutunzi n'umworo Lazaro. Lazaro izina ryo ryaririzwe,
umutunzi ntibanamuvuga izina. Hanyuma uwo Lazaro yarubaha Imana. Umutunzi nawe ashobora kuba icy'Imana atagomba no kubyumva mu matwi, yambaye ibamiye mu bihimbaro by'ibyaha, yambaye inyambarababi, ashajije akuwe neza, basi ariko nubwo ari mu minezero y'ibyaha, hagera igihe barapfa, Lazaro ajyana mu giza cya Aburahamu no kumagwa ububaba. Mana nishimye mwatagize isoni z'ubutumwa bwiza. Hanyuma wa mutunzi nawe ajyanwa ikuzimu. Urumva umwe yajyanwa n'abamarayika, unawe ajyanwa ikuzimu. Hanyuma Ariya ararangamiza abona Lazaro ari mu giza cya Aburahamu, arataka ngo Aburahamu umubyeyi. Warageze ko amwemera ngo mubyeyi, yahora akengera iby'agakiza, akengera ubutumwa, asaba ngo bamukoze isonga ry'urutoke bakoze mu mazi, barikoze ku rurimi rw'iwe, bamupfuvye kuko rikarasha karababara, aramuguseserezwa. Ariko igihe cyari cyarenze avuga ngo niwibuke ko wakengereye, wanse kwizera ubutumwa bwiza igihe ciza. Yavuze ngo basi genda mumbwire bene mama bataha nibanzomusange ino, bo bagifisa karyo keza ko kwihana, ntibazokengere ijambo ry'Imana. Yesu aciye abantu ibyagezwe bya Mose n'abavugishwa n'ibizera. Imana idufashe rero, ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza ntibudutera isoni, kuko ari ubushobozi bw'Imana, kandi kuko buzotujyana mu ijuru. Hari ukuziga impera ku bakengereye ubutumwa bwiza, kimwe kutizera, ahandi bo kumanaza imitima. Mu Baroma 2:5 tuhasome, Abaroma 2:5 tuhasome, havuga ariko kuko ufise umutima ukomana utihana, wirindiriza ishavu ry'inkazi cyangwa uburake bw'inkazi buzoba ku munsi w'uburake, aho imanza zibereye z'Imana zizohishurirwa. Imana idufashe. No munsi abarikengereye birindiriza uburake bw'Imana. Hari igihe umuntu agera imbere ya reality, amenya ukuri kose, uko ibintu bimeze bihagaze, akamenya igihe cyarenze. N'umuntu yaragarukiye mu rupfu, Imana imwongera iminsi. Yatubwiye ngo iyo ugeze imbere y'urupfu, icyubahiro cyose waruzi wari ufise, n'amadiplome yose, n'abana bawe, n'ubutunzi bwawe, unari Satani kimwe gishobora gutabara, nta kintu gishobora kugukiza. Ubu ugeze aho useruka imbere y'Imana. Imana idufashe imbere y'umuremyi wawe. Rero abantu b'Imana nta burake buri kuri bo, baseruka imbere y'Imana banezerewe, bazohagarara imbere y'intebe y'Imana, mbere bajyanye iminyago, ibikorwa byabo byiza bibakurikiye, bahabwe ingero bakoreye, mu gihe abandi ngo birindiriza uburake bw'Imana. Imana idufashe, twebwe yaradukijije uburake bw'Imana. Biraboneka henshi hajya ku rupfu rwiwe, watuje n'Imana. Urupfu rwa Yesu azanisha imbohe amaraso yiwe, atuza n'Imana, nta burake. Imana ntikitushapuriye, itubonera mu maraso ya Yesu. Turabira muri Kristo, itubonera mu kugororoka Yesu atanga. Imana nishimwe. Ariho hajya mu Bitesalonike 2:1, dusome ijambo ry'Imana. Bitesalonike, igice cya 2 cya Bitesalonike 2:1, umurongo w'indwi kugera ku 9. No kwishura mwebwe abayaterwa kuruhukana natwe, aho Umwami Yesu
azohishurirwa ava mu ijuru azananye n'abamarayika b'ubushobozi bwiwe hagati y'umuriro waka yihore abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu bazohanwa. Niko kubona ko ibihe bidashira kuva mu nyonga w'umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe. Imana idufashe, twiteze ko Yesu ahishurwa aje ari kumwe n'abamarayika biwe. Hanyuma abantu bose batamenye Imana ngo yihora batamenye Imana abamukengereye turaririmba ngo arazana n'ibicu kandi abamukengereye bakamubamba kera ngo bashobora gushishamo barabarisha ibyaha ngo baraboroga bamenye ko ari we Kristo w'ukuri. Imana idufashe n'umuhigwe umuntu ariko aritegura kuko azohana abantu bose batumvira ubutumwa bwiza n'abamukengeye. Hajya wandikiye Abaheburayo yavuze ngo ku bantu bacumura ibigirankana, hajya Abaheburayo 10:26 bakora ibyaha ibigirankana, ngo nta kiba gisigaye, ngo nta kimazi c'ibyaha kiba gisigaye bakengereye amaraso y'isezerano yabejeje bagafata ko ari igihumana bagacokora muhemu w'ubuntu. Imana idufashe. Ngo hajya ngo birateye ubwoba gukorokera amaboko y'Imana nzima. Abo n'abagize isoni z'ubutumwa bwiza, bagize isoni z'amaraso ya Yesu, ntibayizera, bakunda ibihimbaro by'isi. Imana idufashe. Imana idufashe ntitube muri abo, tuba abantu batagira isoni z'ubutumwa bwiza, batagira isoni z'agakiza, kuko turindiriye impera ikomeye. Ntituba abantu bahendwa n'ibinyoma bya Satani biraryoheye abantu, amavideo, amasanamu mabi, amapornografi bitera isoni, imvugo mbi zikabaryohera ntizibatera isoni, ariko ugasanga iby'ukuri ubutumwa bwiza iby'Imana byari bikwiye kubanezera, ugasanga n'ibyo umenga birabatera isoni. Imana idufashe. Ugasanga umuntu aterwa isoni no kubesha cyane no kwiba cyane no gusambana, mbere hari ababigira ubuhizi, ibyaha bakabigira ubuhizi, ariko igihe kizoshika aho umuntu azoshika imbere y'ukuri yateye ibitugu canke yihakanye canke yakomanaje umutima akakumvira ukuri. Ni amajambo Imana idufashe umwanya n'uyu nyene kuraba kutagize isoni z'ubutumwa bwiza, ukihakana umwami wawe yakubambiwe, ugasanga ukoze icaha wari ukwiye kunesha. Turaguhaye kaze ucuza bagufashe gusenga Imana, bagufashe gusenga Imana, wirate ubutumwa bwiza n'imutera isoni. N'ubutumwa bwiza bw'amahoro bwatuzaniye amahoro, bwatuzaniye kuzura n'Imana, butuzanira kuyegera twari kuri katwegeza hafi, tukumva aduhagije, tukumva duhaye kugororoka, tukumva twemeye, kandi gukora ibyo kugororoka wese Imana iramwemeye. Ucuza nawe kuri uyu mugoroba ugende, Imana ikwemeye.